Iyo umwana avukanye amatengatwa atari mu kibanza cyayo hariho imyaka agera kubera bari mu nda hashushe agacapfa canke akabora. N'abana bavuka bafise amatengatwa atari mu kibanza cyayo ari nko mu nda, hama bagaca babakora bakayamanura akaja mu kibanza cyayo. Rero kuri ico c'amatengatwa bavyeyi muri ngaha ibibondo mu gikura buzoca mwubaka izanyu, sinoreka kubibabwira. Ni cigwa sindi umuganga ariko nakurikiranye cyane ndavye ku buhinga ngurukana bumenyi. Iyo umwana avukanye amatengatwa atari mu kibanza cyayo hariho imyaka agera kubera bari mu nda hashushe agacapfa canke akabora. Si umwana apfa, nutwo dutengatwa hama mu kibanza arimwo hagaca hagira kanseri. Wowe ukabona ko utunze umwana w'umuhungu mugabo adafise vyangombwa vyerekana ko ari umwana w'umuhungu. Rero nshatse guhamagara abavyeyi bose kuri ico bamere magabo bareka kuvuga ngo navye umwana w'umuhungu, baze barumviriza ko akwije vyangombwa. Yego muze murumviriza n'abana mu batoyi banyu. Hariho abavyeyi basamara ariko ugasanga ntibitwararika abana babo kuva bakivuka. Ivyo rero ni mwitwararika ku muvyeyi wari wese kumva ko umwana wiwe akuranye ubuzima kandi bumeze neza. Ikindi naco novuga nuko abo baganga b'abahinga bazoza itariki 28 nimba ntihenze, bazoshikira muri clinique Prince Louis Rwagasore canke Prince Reja itariki 28 bongere barabe abana bavukanye ubumuga butandukanye kugira babandike babashire ku rutonde bazoca bagenda kuvugwa hariya anye i Buganda. Hariho rero n'undi munsi itariki 30 bazaba bari kuri fondation umugira neza kuri polyclinique umugira neza mu Kibimba. Duhamagariye umurundi wese afise umwana yavukanye ubumuga canke yahiye akeneye ko bamugirira urukoba rukagenda neza. Ni ku buntu, ntimubanyegeze kandi ntimwiteshe ayo mahirwe yo kuvura abana bacu.